today's party after party bakunzi bandati byo mubibona turi neza neza mu Kirundo muri commune Kirundo kuri hotel yitwa Ineza Hotel nko bisanzwe muraze neza ko naje mu gikorwa cha Miss Kirundo no musi ni finale hobona abantu buzuye kabisa nisinzi abantu buzuye ku muryango n'abandi babuze naho baja nko bibona cyane imiduga ni myinshi aba boss baje ku bwinshi baje gucikira abana babo abeza babo so abanya Kirundo muriho muri teza kubona Miss Kirundo mwese muvuga ati nda TV yes ubona n'umunezero mwinshi dasanzwe cyane uno musero ni kuri Pasika ubona yuko ba profitiyemo no kunezererwa umunsi mukuru wa Pasika ku bakatolika benshi cyane bari ngahanya nshaka kubamenyesha ko n'umunsi ndakuberesha ibirori byinshi bidatandukanye byinshi cyane gose mukomeze munkurikirana kugira ngo murabe neza ibirori vya Miss Kirundo bizagenda gute eske ndaza gutabonokana ikibanza ca mbere ni ndaza kwambara umudari wa Miss Kirundo yambika iteka cyane Kirundo yabo Kirundo yacu Kirundo y'abanyagihugu bose Kirundo y'igihugu cyose so komeza munkurikirana ni Elma Love mwarimu uko bisanzwe muze cameraman twende mugira singe na bigana mu ntara yacu ya Kirundo ategeze umugera urabibona hamwe mwabyibonera urabona ko hagiye tutasubira Miss Kirundo edisera mbere Devil Vessels turashimira umwe kuvuga yashizemo amateleviziyo ngaho Kirundo yamaze gushika n'Akagohe TV itariki z'ukwezi kwa kane 2021 turamutse haba finale ya Miss Kirundo mugabo nkuko ibikorwa byose gushima imbere twagira dusabe Nowa aze ashima Imana hanyuma ibikorwa biranga dutegereze gusaba Imana bizina rya gatanu rya Mana mushobora byose turakukemukiye ubintu byose watugirira uno munsi no kubikorwa tugiye gukorera ngaha tugwaye abari ngaha bose ngo birabire ubicungerere kuko ari wewe ushobora gucungera igisagara cyawe turagutuye aba baduteguriye iki giteramo n'iri higanwa yaba bigeme kugira ngo bashobore kutwereka ubukerebutsi n'ubumenyi bwabo bishobore no gutoramo gushobora guserukira abantu tugutuye nyine n'ibi byose biri ngaha cyane biza gufatirwa ngaha n'ibiza gufungurirwa ngaha bituzanira amagara tubashe gukora ishaka ryawe tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu amen izina rya Data n'Umwana wacu Ebicyubahiro Mana ushobora byose wewe n'ijuru n'isi kaba kandi tugejeje ngaha anuhabwa icyubahiro turashaka dusabe iyo Mana twongere tuyikomere amashyi banyakubahwa murongoye ubunzi butandukanye mu ntara ya Kirundo banyakubahwa musitanteri wa komine Kirundo banyakubahwa murongoye komite y'abadandaza muri ngaha mu ntara ya Kirundo banyakubahwa murongoye amikare de musicien yo mu Kirundo ishami ryo mu Kirundo banyakubahwa muri komite y'organisation y'ibikorwa by'uno munsi bene igihugu mwese naje kwiba ibirori by'uyu munsi wa Miss Kirundo tugira amahoro sangwa amahoro ubumwe umutekano n'iterambere ry'ingo n'imiryango uno munsi rero k'uyu
munsi kandi ku bakristo ari na Pasika tubanje bwa mbere kubipfuriza umunsi mukuru w'izuka rya Yesu ariwe Yesu ryabaye uno munsi ku munsi wa Pasika. Imana yahabwe icyubahiro. Twagomba kandi tumenyeshe abenegihugu bo mu ntara ya Kirundo kuno munsi ari umunsi udasanzwe, umunsi ibirori vya mbere bitari bwigere bibaho mu Kirundo byateguwe kandi bigire bibe bijanye no guhitamo umukobwa yahebuje mu bwiza, mu bumenyi, eka n'umutwe usanga ari umutwe ufise ivyiyumviro biteza imbere intara ya Kirundo. Umukobwa rero mugihe mwave amahitamo y'uno munsi amubereka. Twashaka rero turahamagarira abanyakirundo kuri uyu munsi bwa mbere rero mu ugiye munsi ntibagiranwa kubera ko iki gikorwa kitari bwabe ngaha mu Kirundo. Ubugira kabiri twashaka kubahamagarira kugishigikira. Mu minsi yenze umukobwa avuga ati ndagiye kwitoza mu bakobwa bafise umuranga, abakobwa beza, abakobwa bafise ivyiyumviro biteza imbere igihugu n'intara, bavuga ngo arishima. Ariko ubu twagire tumubahure, baba abavyeyi b'abiremezi, baba abavyeyi b'abaintellectuel bize, turasaba yuko borekura no mwihiganwa rizokurikira abakobwa babo bagende guhiganwa. Twagire rero tugurura icesi ibi birori byo guhitamo ubwa nyuma final umukobwa Miss Kirundo. Ibi birori tugasaba abaje bose ko bikurikirana mu mutekano, bakubikurikirane bumvikanye, hanyuma tuze guheza rero iyi komite nayo turayisabye impanuro yuko ize gukora idahengamye, itamugamye, kuko ibi birori biriko birakurikirwa n'abantu benshi kandi natwe no mukamubona twaje kubishikira. Ibi birori rero no ku rwego rw'igihugu biriko biraba, twebwe natwe ngaha mu ntara ya Kirundo iyi finale y'uno munsi nababwiye yuko ari igikorwa bibagirana. Twashaka rero banyakubahwa tubashimire bwa mbere komite yabiteguye kubona yiyumviriye ibi bikorwa, hanyuma tugashaka ko bishyigikirwa. Ni kwa ayo majambo rero twagire twugurure ko icesi ibi bikorwa byo guhitamo ubwa nyuma Miss Kirundo bibereye ngaha mu ntara ya Kirundo muri komine Kirundo mutumba wa Mfunda muri hoteli Ineza Hotel yamaze no kugururwa ubwa mbere uno munsi. Murakoze, Imana ibahezagiye. Akoze ingano. Hariho nimero y'umunani Kabatesi Jodel na nimero y'icenda Ingabire Belinda na nimero ya 11 Ingabire Marie Ariera. Aba ni bakobwa batanu baza guhava baca ngaha imbere yanyu, imbere yacu, hanyuma ku bibazo baza ko baba bagijwe haze kuvamo Miss Kirundo.
ndabasabye abahari inyuma amashi tuharikiriye tumaci amashi menshi cyane ku bakobwa beza abiruma amashi y'amarumva amashi menshi kubari baje murabibona ko hahiye mu ntara yacu ya Kirundo murabibona ko twatwitse ibibirona amazina nimero 5 ni irakaze Florence. You're so beautiful, you make me wanna dance. You are the shot, I'm trying to wake you up. Oh DJ, we're having a good time. You make me wanna sing. Oh la la la, oh la 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 la. Creamy, oh la la la, oh la 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 la. umunsi wa mbere mu mateka mu ntara ya Kirundo abashishora kwitwa MISS Kirundo akaba avuye bakoma mu Umwigeme avuye mu makomine atandukanye mukaba muriko murabikurikirana live kuri Akagera TV, Indaha TV, Iwacu Papa TV. If you're dirty close tonight, murabona ko Kirundo hahiye bahafise hamwe n'abari baje hadashe murabona abahari inyuma murabona nimugura intebe gusa muguma mukoma amashyi photographe muri kurakindi mu Kirundo bishasha aho tuno munsi twitorera MISS Kirundo abakiriste basanzwe ariko barakoze bari ku kivi bakaba turiko tubikurikirana live kuri Akagera TV. Signorita, regarde-moi, baby. You're so beautiful, you make me wanna dance. Amashi menshi cyane kuri MISS Kirundo nabo numero zitanu turamutoreye yuko You make me wanna sing. yumve yuko aza kumuserukira niba yagutoye amashi menshi kuri nimero zitanu araheza kwigondore avuge intara yasohokeye mikomine yasohokeye imigambi n'imigabo niba waramutoye izere yuko aza guhava aguteturura Tell you we'll be alright. ni nimero 5 Tell your mama, nimero 5 tell her you're in love with me. Tout est cool et tout est easy. Oh, I just want to let you. murakoze amazina yanje nitwa Irakoze Florence nkaba naserukiye ikomine ya Ntega murakoze Irakoze Florence yaserukiye komine Ntega. MISS Kirundo uno munsi Kirundo
w'akaranga umukobwa afise ivyumviro n'igikorwa ciza cane nitwa irabire nkaba naserukiye intara ya Kirundo n'ikomine ya Kirundo. Kirundo twakaze nkaba naserukiye komine Kirundo. agacagenda imbere agacagira ikintu azaza imigambi nivyo bisense MISS KIRUNDO ari mwihiganwa ari mwihiganwa MISS KIRUNDO Miss Florence ndakuramukije cyane mahoro. Miss Florence uri imbere y'abantu benshi baje kukuraba kugira ngo barabe ko utahukana ikamba ry'ihiganwa ubu nyene wiyumva gutya? Uranezerewe cyane. Dusabe abantu bari hano inyuma bariko baravuga banume kugira ngo abo mwinjira babashe kumva neza barangura igikorwa cyabo neza. Abantu muri hano inyuma mudufashe murume cyane kugira ngo ibikorwa byacu bibashe kugenda neza. Ibikorwa wumva wifuza kuzorangura namwe woba Miss Kirundo. Muri aka kanya n'ikibazo nshaka kukubaza ni uyuhe mugambi ufise ushobora gupresenta ku buryo abajejwe jiri bashobora kumva yuko by'ukuri uri umunyakaranga kandi ubereye kwambika ikamba rya Miss Kirundo? Murakoze. Jewe imigambi yanje ni myinshi. Umugambi wa mbere nzokorera intara ya Kirundo hamwe noramuka ntowe nka Miss Kirundo nuko nzofasha abantu urwaruka rwakiriye amashuri hagati cyane cyane urwaruka rw'abigeme kugira ngo ndabahimirize kugira barabe ko bosubira ku ishuri. Undi mugambi wanje nuko nzohimiriza urwaruka rw'abigeme bo mwino ntara yacu kugira ngo bashobore kwiga amashure babandanye bige na kaminuza kuko turiko turaraba mwino ntara yacu abigeme benshi iyo bahejeje amashure igice ca mbere c'amashure yisumbuye abenshi baca bahagarikira ngaho. Jewe rero umugambi wanje nzobahimiriza kugira ngo babandanye bige amashure maremare nk'abandi.
urakoze. undi mugambi wanje nuko nzohimiriza abenegihugu kugira ngo bashobore kugira isuku, birinde indwara zifatiye ku isuku rike, birinde indwara ya malariya, bongere kandi biteze imbere mu vyerekeye uburimyi n'ubworozi. Ikindi kandi uko nzohimiriza urwaruka gukunda ibikorwa by'iterambere kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Imigambi yanje niyo murakoze. Bakuzanire amanimero y'ibibazo, urahitamo wewe nyene, hanyuma ikibazo uravuga inimero watoye, hanyuma iyo nimero iraza kubihuye n'ikibazo kiri ngaha, baraca bakubaza, abajuriste nabo baraca bandika amanota uza kuba warase kw'ico kibazo. Ako gakemanyi kari imbere yawe urashobora gutambuka intambuko imwe ugatora ukatubwira inimero iriko, igiharuro kiriko. Hariho igiharuro rimwe, 18, 12 na 15. Rimwe, 18, 12, 12, hamwe na 15. Miss Florence uza kubazwa ibibazo bine navyo nyene biza kuba biri mu rurimi rw'igifaransa, kandi turabizi ko umwigeme w'incabwenge kuko bamaze kumva yuko wiga kuri kaminuza y'igihugu c'Uburundi. Rero urana tugipurije kuba umwigeme muserukizi mu ntara ya Kirundo. Ikibazo ca mbere, reka uwijeje ku kibazo ca mbere akubaze, witegure neza. Bon, turasaba gatoyi abari inyuma muceceke twumvirize ibibazo, twumvirize n'inyishu. Bon, nk'uko babivuze ikibazo ca mbere kiratanguye, twavuze yuko umwigeme w'inkerebutsi nivyo biraboneka. Je commence avec la première question. Quels sont les pays membres de l'EAC? Les pays membres de l'EAC sont au nombre de 5. Lesquels? Il y a le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya et la RDC. Deuxième question. Deuxième question. Il y a le Rwanda. Question 18. Nous sommes à la deuxième question. C'est le chiffre 18. Ce samedi, le 3 avril 2021, vous avez participé aux travaux de développement communautaire sur le chantier. Ce bâtiment est réservé par quoi? Je vais répéter encore. Ce samedi, le 3 avril 2021, vous avez participé aux travaux de développement communautaire sur le chantier.
Ce bâtiment est réservé pour quoi? Kirundo. 4 lacs. Qui se trouve dans notre province de Kirundo. Il y a Chohoha, Kweru, Wihinda et Chinyoni. Hatoba nka MISS KIRUNDO mu migambi myiza myinshi dufise, ariko hari umwe w'ibanze hanze intara yacu ya Kirundo, akaba ari umugambi wo gufasha abana bo mw'ibarabara n'imfuvyi. Dufashanyije n'intwaro n'abenegihugu turashobora kubaka ikigo c'imfuvyi. Ico kigo c'imfuvyi kikazojamwo abo bana bakazigishwa imyuga itandukanye. Ku bazoba barangije kwiga imyuga bakazorungikwa muhira iwabo, akaba ariyo bazokurikiranirwa mu kwiteza imbere no mu gukunda intara yacu n'igihugu cacu. Ikindi ni ukushira hamwe abigeme n'abakenyezi, tukazohana inyigisho zo kuntu twokwiteza imbere turi hamwe, twese birashoboka. Umugambi wanje n'uno murakoze. En quelle commune appartiennent les 4 administrateurs suivants dans la province de Kirundo? Premier, Sony. Pour éclaircir, vous allez alors nous dire l'administrateur de la commune de Sony. Pardon? Vous nous dites le nom de l'administrateur de la commune de Sony. Pardon? Non? Je rectifie un peu la question. Je vais citer les noms et puis vous allez nous dire son nom. Le nom qui sera cité, ça sera le nom d'un administrateur. Vous allez nous préciser la commune et qui le gouverne. Voilà. Je commence par l'administrateur Sabzimana Dismas. Il est l'administrateur de la quelle commune? L'administrateur de la commune de Son. Deux. Il y a l'administrateur dont le nom est le suivant. Administrateur Doussave Georgine. L'administrateur de la commune de Gitome. Je continue. Il y a aussi l'administrateur dont le nom est le suivant. L'administrateur Habyarimana Viateur. Habimana. L'administrateur de la commune de Kirundo. Enfin, il y a l'administrateur dont le nom est le suivant. L'administrateur Kanindi Jennifer. Muri hari inyuma muri ko muramugirira nabi gose kuko
bica bituma nanirwa ibibazo muri aka kanya kuko duca tubihindura. En date du 31 mars 2021, le Burundi s'est incliné au dernier match de football joué contre le pays de l'Afrique dans le cadre des éliminations de Coupe d'Afrique des Nations. Quel est le pays a-t-il gagné la récolte? C'est le pays du Maroc. B. Si, quel score? Maroc, 1 but, Burundi 0. Ntawe amahirwe yo kwambikwa ikamba ry'umwigeme Nyakaranga mwiza kandi aciye ubwenge wo mu ntara ya Kirundo w'umwaka w'2021. Umugambi ufitiye intara yacu witwa umugenzi w'urwaruka. Mbashije gusigura gatoyi, umugenzi ni wowe wese ugurukira ukamuhanuza ndetse mugahanurana, hama urwaruka novuga yuko ari nk'umuntu ariko akiri mutoyi atarabasha gushika ku myaka yo kwishingira urugo rwiwe. Nifuza gushira mu ngiro umugambi wanje ndawucishije mu guteza imbere impano z'urwaruka rwo mu ntara ya Kirundo. Mu ntara yacu dufise urwaruka rwinshi kandi ruciye ubwenge kandi rushoboye. Akenshi muri bo usanga bafise indoto canke ico bashaka gushikako ariko bakabura uburyo canke ubashigikira. Nkaba nifuza kuzobereka yuko muri bo bafise ubutunzi bushobora kubashikana kuri ico cose bifuza canke gushika kuri izo ndoto baba bafise. Azoba mpari nk'ubashigikiye kandi abafasha mu byo bifuza byose. Nka nyene umugambi ndafise ibikorwa nateguye kugira tubashe guteza imbere intara yacu, nk'igikorwa cyo gushishikariza urwaruka gukorana umwete umugirwa wo gutera ibiti ngo tubashe kwambika Kirundo, twongere dukingire n'ibidukikije. Nongere nifatikanye n'abajejwe inkino mu ntara yacu ngo duhe isura nziza ibibuga by'inkino twaba dufise mu ntara yacu, tubigirire isuku, twongere twerekane isura nziza yerekana igikorwa cyangwa inkino yoba ibera muri ico kibanza. Nkaba nifuza no guhanisha ababyeyi ndetse no gwaruka tuje hamwe mu kurwanya kwashi, mu gushinga uturima tw'igikoni kuko kenshi turafise akamaro. Umuntu ashobora kuduteramwo imboga bigatuma utakibasha kuza uraja mu isoko buri mwanya, n'ikibondo cawe kigagurana amagara meza ndetse kirya imboga kikagira ubuzima bwiza. Nkabashimikiza no kwijukira korora udutungwa tukiri dutoyi batarindiriye ngo batangurire ku nka, kuko akenshi natwo turabafasha kuronka umwavu wo gushira muri utwo turima tw'igikoni twabo. Première question. Où se trouve le siège de l'EAC? Écoutez bien. Où se trouve le siège de l'EAC? Le siège de l'EAC se trouve au Burundi. Écoutez bien, je continue. Dites, le pays est la capitale où se trouve le siège de l'EAC. Le siège de l'EAC se trouve en Tanzanie. La capitale est Dar es Salaam. Le site touristique nommé Forêt de Murehe se trouve en quelle commune de la province Kirundo? Je ne sais pas. Quels
sont les 4 composantes périphériques d'un ordinateur? Les 4 composantes périphériques d'un ordinateur sont l'imprimante, l'unité centrale, le clavier et l'écran. La dernière question. La dernière question. Identifiez au moins 4 milieux touristiques en province Kirundo. Quatre milieux touristiques en province Kirundo. Le lac Choroha, le lac Gwihinda, le lac Gwelu, Question. Parlez en toutes lettres les sigles suivants. Parlez en toutes lettres les sigles suivants. Claque Kirundo. Claque Kirundo. Il y a un autre sigle. Premier c'était Claque Kirundo, deuxièmement c'est CEDES. Centre de santé. Deuxième question. Question numéro 20. Question numéro 20. Quelle est la danse traditionnelle qui représente la province Kirundo? La danse traditionnelle qui représente notre province est la danse Inole. Nous continuons. Nous sommes sur la question numéro 16. Écoutez bien. La grande finale de MISS Kirundo est en train de se dérouler sur quelle colline? Je passe. Il est en train de se dérouler sur la colline de Rufunda. B, ça c'était à dans quelle commune? Dans la commune de Kirundo. C'est dans quelle zone? Dans la zone Kirundo Centre. D, quel est le nom du chef de cette colline? Quel est le nom du chef de cette colline? Le chef de cette colline est Syriaque. banyakubahwa bavyeyi munyizeye nkashobora guserukira intara yacu. Umugambi mfise no guteza imbere abigeme bavyariye iwabo mu ntumbero yo kubahimiriza mu kuja mu migwi yo kwiteza imbere. Bizompa kandi akaryo keza ko kuganira nabo mu guhanurana na cyane cyane ku vyerekeye akaranga
akaranga k'umwigeme kahise kandi no kubakundisha intara yacu ya Kirundo. Bw'ico gihe tuzohanurana kenshi ku vyerekeye abigeme batwara inda batifuza canke bakazitwara mu bihe batari biteguriye. Tuzohanurana kandi kenshi ku ndero runtu, kubaha cyane cyane abakuru n'abato. Tuzokwama kandi hariho n'imigwi y'imbyino ndangakaranga n'intambo ndangakaranga. Mw'ico gihe tuzoba dukoraniye hamwe, igihe cyose tuzoba turi hamwe tuzokora ibintu kandi bishimishije bitera iteka intara yacu ya Kirundo. Vous allez nous dire le nom du fondateur du royaume du Burundi. Le nom du fondateur du royaume du Burundi s'appelle Nalengam. Merci. L'autre question que vous avez choisie, c'était au nombre 5 et stipulé comme suit. Dites-nous le nom de la capitale politique au Burundi. La capitale politique du Burundi, c'est Gitega. Merci. L'autre question que vous avez choisie est construite comme suit. Parlez-nous des mesures pour se protéger contre le coronavirus. Je peux répéter encore une fois. Parlez-nous de mesures pour se protéger contre le coronavirus. Merci, on passe. La dernière question qui vous est proposée, construite en cette manière, vous allez nous dire le stade provincial de notre province. Où elle se trouve. Je répète la question et nous demandons ceux qui se trouvent derrière de calmer la situation. Twagomba dusabe abaherereye inyuma mwihangane uyu wa nyuma agomba bazwe ikibazo ca nyuma, nimwigore muceceke kandi nimukimubwire kiroroshe yohomba. Ikibazo ca nyuma mugomba kubazwa kiri ku nimero 19 mwahisemwo kiravuga kiti: Le stade provincial de Kirundo est situé sur quelle colline? Le stade provincial de Kirundo est situé sur quelle colline? Colline Kigwati. Merci. abatekinisiye bazana ibintu barabikuraho kugira ngo turabe kujya kuri Facebook mukandikako mukazandika kuri page ya MISS KIRUNDO, uraza gusanga ko umwe nyine mwatora afise amajeme menshi ariwe agira nzega Umwigeme yitwa muri aya maevenema turamushakira izina aza kwitwa ni Miss Popularity. Ikamba ryiwe riko riza kuba ryanditseko afise amajwi 808. Nimwe mwamutoye, nimwaja kubunye natawundi arashirako rimwe kuko guharura vyaheze, muza gusanga afise 808. Nawe Miss Popularity wacu yitwa Kabatesi Jodel.
Miss Kirundo nawe ni yaje aserukiye komine Ntega yitwa Miss Irakoze Florence. Ubu rero noneho birarangiye tugira tubone Miss Kirundo. Miss Kirundo muri aka kanya yitwa Ingabire Eliane.
Popularity ego cyane rwose amashimeshi cyane kuri urubanza rwiza unezerewe ofise ndashimye cyane rwose nadoye kubona Kirundo rwose Miss Kirundo twebatse abafotografe bashize kuri Twitter kuri Facebook twebatse neza yuko bigiye kugenda neza cyane kubera ko ibirori nk'ibi bizosubira kubone ku wundi mwaka tukaba tubonye yuko nk'akarere k'iwacu dushobora gutunganya ibirori nk'ibi bikagenda neza ntabwo felicitasiyo bashima aba bamisi babonetse na cyane cyane uwashoboye kuronka amahirwe kuba Miss Kirundo ariko rero ahiganwa benshi agatsinda umwe uno munsi mwabibonye amanota uko yagabanutse mwakubonye cyangwa uko yaturutse twibaze yuko Miss Kirundo abahiganwe bagiye kuzotsinda Miss Kirundo edisiyo 2022 hanyuma rero tukabasaba yuko ijya migambi mwashyize imbere muyizane tuyitosore neza tuyongere imbere n'ibindi byiyumviro hanyuma tugafate n'umugongo tuyirangure Ego bakozi bandati bo mubibona ndi imbere ya Miss Kirundo aho ariko arifatiza amafoto n'abakunzi biwe mbere ndetse n'abantu bo mu Kirundo nkuko bishimye cyane ndabona ko banezerewe cyane ko imbere ya byose kambanze ndamutse na Miss Popular yariwe yabaye wa gatatu muri Miss Kirundo ndabara mukiye cyane mahoro ego mwimba gute uno munsi kwa murose kino kibanza cya gatatu Kamba njohewe cyane ngo ndashaka ubwire amakungu Burundi bwose uwabaye wa gatatu muri Miss Kirundo yoba yitwa nde nitwa Kabatesi Jodel Kabatesi nanyi ndabakije cyane ku mwanya mwaronse twaragenanye cyane ku munsi w'ejo nawe inkorwa mwakoze numvise n'imigambi mwashikirije nikiye kintu cya mbere mwashimye muri kino gikorwa cyanyu cya mbere ndashimye ukuntu nyene vyagenze niki kibanza naronse yego byari biryoshye cyane ego kuba warose ikibanza cya gatatu eske byoba byakunezereye canke wababaye ukuntu kuko ndibaza ko wari witeze ikibanza cya mbere oya nabwo nababaye murakoze cyane ego Miss Kirundo kwiteka ryanyu ndabakeje cyane nkaba mubona ko ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane avuye Kirundo n'umwana agororotse ni za size zimwe dukunda ariko reka twaze tumukeze tubakeje cyane Miss murakoze cyane ego isi yose no munsi Burundi bwose no munsi ushaka kumenya ati Miss Kirundo yabaye nde yitwa nde nitwa Ingabire Eliane no munsi nabaye Miss Kirundo ku myaka ingahe y'amavuko 20 imyaka 20 imyaka mitkeyi cyane ukaba uronse uno munsi ikibanza gikomeye cyane mu ntara yanyu aho wambiswe ndetse urugori na nyene cyubahiro buramatari w'intara yanyu ibyishimo byawe bihagaze kuri no mwanya Cyabyareze igipimo sinora kingene ndabivuga nyene gusa ndishimye cyane eko ndabona neza ko wishimye akanyamuneza karagusya useka cyane ndashaka wuse neza abadukurikirana imigambi washize imbere mu byo ugiye gushikiriza imigambi ntayivuze gose ni umugambi wo gufasha abana bo mwibarabara hamwe no gufasha abakenyezi n'abigeme nyene mu kubereka uburyo bwo kwiteza imbere ego Miss Kirundo wari witeze kuza kuronka iki kibanza kwere kuvuga igishika nga ego nenda vyiteze ni gicha kwa confidence wo ati genda tsinda bibaye ko nabo wari kumwe wabona ko badahoba bari strong ariko kaba wabarushi ni kubera ko naje nifitiye icyizere iyo nzavuga ati sinzotsinda ntabwo nari kubigeraho ugiye mu kintu ciganwa bisaba ko ugenda wizeye wowe nyene ego twite iyi kuri Miss Kirundo kuri edition yo ya mbere aho azohabwa ikiringo cy'umwaka wose akabashikirije imigambi myinshi azoshika ko eske imigambi yose izoshoboka canke bizogenda gutazoshiki azokora imwe canke indayireke bon imigambi yose izoshoboka nkuko nabivuze ndabifashijemo nakizo biboza byose bizogenda neza ego akajambo kamwe ngoma kubaza Miss Kirundo yarafise umu boyfriend oya ni vie privée oya hari impamvu nishobora gusa ego canke oya cyana kugira impamvu ni vie privée no
akamo gusa please ndakwinginze ego canke ni vie privée. Okay basi nimba ariho no munsi wa Miss Kirundo twazi yuko umukuru w'igihugu yaje umushikikiye niba ari umugore bamwita première dame niba ari umugabo bakamwita premier homme. Est-ce que uno munsi umusheri wa Miss Kirundo tumwitende Sinzi. tumwite Mr Kirundo tumwambike ikigamba cya Mr Kirundo cyane ego Miss Kirundo tubashimire cyane kandi turanabakeje cyane kuri kano kanye ikindi kibazo no babateguriye cortege ngana gute aba bodyguard kuri babacungire umutekano uno munsi ni musanzwe aho murara uno munsi murara abantu baba chef kuko uno munsi uri umuchef navyo turamenya n'ibindi byadutungengera n'ibindi baraza kudutunga urisiri yuko uza gusohoka kuri ataba bodyguard ngabari kuko bo kwiba navyo nzi bashobora kuba bahari ntabizi murakoze cyane. Yes bakunzi banda TV sohonye twamaze kubona ko ari kumwe na premier dauphine wiwe aho nawe ari umwigeme asanzwe asa neza ndetse w'inkerebutse aciye ubwenge cyane nawe reka tubanze tumukize turabugeje cyane. Murakoze. Ego tubwira abantu bariko baradukurikirana ati premier dauphine no munsi yatowe muri Kirundo yitwa naka afise imyaka iyi ni Nitwa Irakoze Florence afise imyaka 25. Irakoze Florence à l'âge de 25 ans arabaye mu premier dauphine ikintu cyambere cyo nyene wata wumvise muri wewe mu mutima igihe bavuga ati ubaye premier dauphine cyari kihe cyaje mu vyiyumviro vyawe wari umunezero mwinshi cyane ni giki cyambere wavuze ati mbo nimba mbaye mu premier dauphine vya bindi byose nashikiriza ko yakubijya no bikoze mbaye mu miss ariko mbaye mu premier dauphine reka mpindure strategy wakivuga ati nzokorera ko nanje mu premier dauphine niye oya sukuvuga ngo nzoca mpindura ngo nuko nabaye premier dauphine ngo nuko nabaye miss oya imigambi tuzoyikorera hamwe twese ego je icyambere ndashaka nshime cyane kuba ndose kano kanya ko kuhura namwe nongere ndabakeze kubiko bamugiye gukora nshimire cyane n'abateguye kino kintu kuko hari byinshi bakoze ari inshuro ya mbere mu Kirundo n'inshuro ya mbere bisigura yuko namateka ndashaka ubabwira akajambo kamwe kanyuma hama turangize. Ndashimiye cyane abantu biyumviriye gutunganyira ihiganwa kuko n'ubwa mbere je ndaribonye mwino ntara yacu ya Kirundo ndabashimiye gose imwe bivuye ku mutima. Ego murakoze cyane nawe. Yes bakunzi banda TV simpereza ngaho no munsi simpereza ngaha nabonye no wateguye ihiganwa rya Miss Kirundo aho ngenda mwegere kugira nawe adushikirize byinshi kubyo yari yateguye so turabamukije chef ndabaramukije cyane amazina mwe bamwitwa bande ni Engineer Noel Bahati Engineer Noel Bahati ikimbiro cyo gutegura Miss Kirundo cyakujya gute ku curo ya mbere ku curo ya mbere naje ubwanje nabanje kuja gusoma ubwenge ahandi kuko ndibuka ko nabanje kubiraba mu ntara ya Kayanza niho hantu je nakwiyo ide yo kuza nanje gutegura Miss Kirundo mu ntara yacu mvuka. Yego nari ndawugwaye cyane nari mfise byinshi byo kubaza niwo mwanya ndakoronkeye ko reka ngire akantu gato kambere mbajije hano imbere washikirije ijambo ry'inkora mutima aho mwijambo rya wavuze amajambo akora ku mutima avuga yuko ushimiye abantu baguciye intege byaboneka yuko umenga nibo wibaza ko cyane umenga barakubabaje cyane ijya mvugo ijya siguro washatse kushika kuki ikintu cya mbere nashatse gushikako nari nashatse kubanza kubwira gutanga ubutumwa niryo ryari jambo mpaye ubutumwa kuri abo bantu bariko baraca intege ko reka ndabivuge muri yirangaje icyo bari bashatse gushikako ntabwo cyakunze. Ego ibikorwa byo gutunganya Miss Kirundo kuva kuna gushika ku iherezo byo byagutwaye ingufu zingana gute harageze igihe ukumva ko wobiheba oya ntabwo hageze igihe ngo numve ko no biheba ahubwo abo twatanguranye nari nagiye gushikiriza umugambi nibo bageze igihe barabiheba kuko byari biruhije cyane. Ego neza na neza ninjiye mu kibazo nyezina na nkeneye cyane gushikako twabonye ko twarosaba umumisi ameze neza umumisi asa neza umumisi ateye igomwe ikibazo cyanje naciye ndonka niki inye kugira ngo mutore umumisi nyezina mwafatiye kuki kuko hari benshi mwagize inyoration benshi bari bavuga ati abane bari babikuriye ko hakaboneka bake mwashingiye kuki nyezina mu Kirundi baravuga ngo haburana babiri hagatsinda umwe yego ari icyo twashimikiye ko hanini ngira byabaye public manga abantu bose bari bariko barabiraba ubwa mbere intelligence kubera capacité intellectuelle niyo twisunze cyane n'ingoga ubu rero ambavu y'ivyo numva ko bari twarabye n'akaranga dufatiye ku mico ukuntu mu Kirundo dusanzwe tumeze twavyibajije ko cyane ariko abari babijejwe nibaza ko nta hantu bahengamye niho mwari muri
n'abari bari ngaha bose mwabona ko barenga ibihumbi n'ibihumbi bari bitabiriye kino gikorwa nabo nyene batashe bavuze ati aba muri jiri mu Kirundo nta manyanga yabayemo. Ego Noel ndashaka kumenya neza mwatanze ikamba rya Miss Burundi muri rezo mwambika n'urugori. Eske nakaye gashimwe kandi katandukanye n'ivyo ko turamenyera ahandi baratanga amafaranga angano ko ahandi bagatanga imiduga. Eske kuri Miss Kirundo ni iki kintu mwatanze gitandukanye n'ikinya mwakoze ko ntacyo mwingeze mugaragaza ngaho imbere y'abantu? Nta bitandukanye nta birenze cyane ngo tuzohava duha ba Miss bacu nta byinshi duteganya kuzobaha ngo bitandukanye n'abandi barose. Ariko gushika kwisaha ejo mu gatondo kuko ubu bwamaze kwira urabona ko n'abashefu bari ngaha baje gutaha ivyo twari duteganije twabiteganije birazwi neza ko ejo mu gatondo bazozinduka ngaha n'abamenyesha makuru kumugaragara izuba ryaka kuko ubu buramaze kwira twe dukora ibintu biciye mu muco ejo mu gatondo ubu nyene ubwiwe akavuga ukuntu yiyumva bifatiye ku gashimwa zo barose kuko ejo niho duteganya kuzobaha agashimwe kandi niyumvira ko bazoshima gose. Ego tubashimire cyane kumwe muduhaye murakoze cyane. Murakoze na bamwe. Yes bakunze bandati biho bibona yari umwe mu bateguye ihigano rya Miss Kirundo aho yareka atubwira byinshi mu bijanye n'ingene yateguye byinshi mu bintu baravyogira ngo bashikane kuri kino gikorwa so ko gumana nanje yari Elma Love mwarimu inyuma ya kamera natwara kumwe na dossier nko bisanzwe so guys nishimiye cyane hamwe ndongera ndabasabire yuko abataraheza umunsi rindanda amasasi nzi yuko twarangije umunsi wa Pasika ariko nubwo butararangira turacaye saa 5:30 nubwo nurarangira reka nongera ndabifurize kandi Pasika nziza ubwa nyuma ndabasezera murakoze cyane Imana ibahezagire.